bagiye samandari wanaga samandari ukitwaza umupfu wari ku muntu waza yaro unyene ni sawa uguwe neza yego mutwibwira umuco hama nanje nitwa nitunga Matilde ndakunda ibintu by'akaranga nk'ibi niyo mpamvu uyu munsi nashimye kuza kwifatanya namwe tumakire gose tukumenya namwe tabaye kazi murakoze kumpa ikaze yego umuco hanyuma nanje ku mazina yanjye nitwa Cynthia ni mubona sanzwe nkunda umuco w'abarundi kubera ko nanje ndi murundi kazi hako sinaje kubarorera bisanzwe mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umujournaliste naje hano ndabe ingene mukora ivyo muvuga bishobotse tunaganire mu gihe muzamunkundiye hanyuma ndaza kumarana kanya namwe ko muza kumara kose Kindi ndabashimiye kwa mwanyakiriye kuko ubundi iyo mutabikunda he mwari kunyemera ko ninjira karibu cyane mugubwe neza mukiranye Yego Nkunda abantu bayaga amahoro ngona nayo kwanga nango naco bimaze nkunda abantu Hego hayego Nkunda abantu bayaga amahoro ngona nayo kwanga nango naco bimaze nkunda abantu Umuco reka twakira umushyitsi uno munsi umushyitsi yaduteguriye umugani reka tumwakize akabyino akabyino kameze neza reka urya mwakire wewe kaze murakaza kaze tukwigine kaze amarampaye kaze murakaza kaze amarampaye kaze murakaza Mushitsi ime kazi twagwaye kaze mu ruvyino nanjye ndaguhaye kaze kandi ego murakoze namwe ego ndemwe twibutsa mwitwa bandi je ndi kumana wande ndi kumana wa manirakiza wande manirakiza wa ntihongendera wande ntahongendera wa miririmbo wande miririmbo wa habarugira wande habarugira wa macumi wande macumi wa ndayambaza wande ndayambaza wa ntare amashi ndikumana ego nizere ko biriwe neza turashima rugira imana y'abarundi ego nake turashima reka tuyage twicaye kwa ubwa mbere na mbere reka tuanze tuyage twicaye na kare dushobora kuba twavuye kure mushobora kuba mwavuye kure kugira ngo mubanze mu ruhuke ego murakoze reka twicare banze fata icicaro mwaduteguriye ego kaze mutama wanje uhagara hasi ukansumba wicara hasi ukansumba wahagara ukansumba waja mu mbavu ukansumba rero mutama ndikumana ego tumaze iminsi twicara tuvuga ivyerekeye umugani tukavuga ibitito tukavuga ibintu by'ubujajuro none ntawe saza umunyakaranga bavuze umugani bashatse kuvuga iki bavuze ibitito bashatse kuvuga iki bavuze ubujajuro cyangwa bavuze akaranga muri rusange bashatse kuvuga iki ego murakoze cyane nari nibagiye kubaza ko abahano biriwe amahoro kuko murabona yuko duteramiye haziko mu kurindira yuko ya nkono umuvyeyi yashira ko hajya isha hanyuma duheze tuyagisha umunwa nawe ego rero nibaze yuko mwese mwiriwe amahoro aho ni vyiza hanyuma nkuko muhejeje kumbaza ikibazo ego aho hambere sokuru yarangwa n'ubutwari bwinshi
akarangwa n'urukundo hanyuma ivyo byose bikabashikana kuba mu mahoro. Rero imico, imigenzo, akaranga ivyo byose ni vyamye biranga abarundi. Iyo tuvuze akaranga ca dukuramwo umuco ndetse n'umugenzo canke imico n'imigenzo. Rero aho hambere imico ni ikintu ico cose turumvamwo ijambo umuco canke izina umuco ari go rumurikira abarundi. Aho hambere umurundi wese yategerezwa kugira urumuri rumumurikira, ubwo nago rwamuha imigenzo. Imigenzo nico cose cabafasha kugenda bifashisha muri wa muco nyene ibikorwa bakora canke ingeso berekana uwo no wari umugenzo w'umurundi kanaka. Ivyo byose rero biri hamwe byose bigatanga ico bita akaranga. Akaranga nico cose kiranga umuntu ashobora kuja mu mahanga agenda imanamba kurondera icotunga umuryango, akerekana izo ngeso canke ya nyifato ibereye, akabona ko ari umurundi, akabona ko ari umurundi nkuko mugiye kubivuga. Ivyo rero niko karanga umurundi waho hambere, nubwo ubu bigenda biratituka. Hanyuma mbananje kuvyo muvuze imigani, ibitito, ibisokozo, utujajuro ndetse n'ibindi. Rero nkiraho hari ibindi bita kera imigigwa, imiziro, ati kirazira. Kirazira niyo yakujije abarundi baho hambere bagashika kuvyo bariko. Rero imigigwa nayo turakunze kubibona, ariko benshi ndibaze ntibakunze kubibona iyo bibera. Hariho umugigwa wo kubandwa, kwishikana kuri rugira, wicishije kwa kiranga umuhuza w'Imana n'abantu baho hambere. Aho iyo ni imigigwa. Ubu hariho imigigwa yo kwatira abapatiri mu madini nka za Katolika, ni nkuko. Hanyuma hakabona ya miziro. Imizira aho hambere yari ihari, carazira kwica igikere, kikazira kwica umuserebanyi, ko bagira bati umuvyeyi wawe azocika amabere hanyuma ubure ikikonsa. Ico naco catumye abana benshi bakura birinda kwica, kuko ahanini nico bari bagamije kugira ngo barinde gukora ikibi ku bana. Rero imigani n'ibitito icambere na mbere bisa nk'ibifitaniye isano, ariko itandukaniro nuko mu mugani turayaga tukumva inkuru tuyagirwa irimwo cyane cyane impanuro yerekeza kuba bariko baratega amatwi. Hanyuma aho bitandukaniye gato n'ibitito, igitito naho nyene n'inkuru tuyagirwa, ariko hagati turacishamo guhibongoza, umuntu akikora mu gahogo, ukikora mu gahogo kumbure uriya yari ko arayaga kiya gitito canke uriya cari cerekeye. Hari igihe usanga yari ko aracura intimba bivanye n'ibihe yarimwo uwo mwanya. Hanyuma agacishamwo akiragiza kumbure kwa rurema kugira ngo imufashe kuva muri amagorwa, hanyuma akabicisha muri ako kadiho. Aho rero niho bigenda bitandukaniye n'umugani. Hanyuma ibisokozo navyo aho hambere kenshi iyo bateramiye haziko wasanga bashobora gusokoranya ari babiri kugira ngo ndabijanishe n'utujajuro, kwari kugira ngo bungurane ubumenyi, barabe ibigezo. Mu kirundi cyo bavuga ngo gupima, nubwo gupima ari ikirundi caje citijwe mu rundi rurimi bita Kiswahili. Kwari rero kugeza canke kuraba urugezo rw'umwe hagati y'abana, hanyuma ibibondo bikagira ubumenyi. Murazi ko umuntu agira ubwenge yahawe n'Imana, hanyuma akagira n'ubumenyi agenda ariga ku bintu agenda aracamo canke yigishwa n'abavyeyi, nibwo bumenyi. Rero umuvyeyi yarashobora gukoresha ibisokozo kugira ngo arondere canke afashe ibibondo kugira ubumenyi kuri ibi na biriya, ndetse abikuremo n'inyigisho canke impanuro. Hanyuma novuga ko ahanini ari ivyo imigani n'ibitito, ibisokozo n'utujajuro. Ariko harimo n'imyibutsa.
nongera nkebura benshi barakunda kwitiranya imyibutsa n'imigani bakavuga ngo hari umugani uvuga uti ariko abari umwibutsa novuga umwibutsa nawe nkuko babivuga mu kirundi bavuga yuko umwibutsa ni umugani mugufi cyane uwo mwibutsa ushobora kuvuga ikintu kimwe gusa canke iryo jambo mu murongo umwe ukavuza ibintu bisobanuye byinshi yego ahanini novuga ko ari ivyo amatandukaniro ari hagati y'ivyo byose mu rurimi rwacu rwiza rw'ikirundi rero nibaze yuko abarundi banone cyane cyane twebwe duteramiye hano twomenya itandukaniro hanyuma tukamenya no kubikoresha kuko ni twebwe Burundi bw'ejo igihugu dushaka kugitwarwa mu gihe twinjiranywe n'indi mico nubwo imico igenda irahamagarana kandi igafashanya ikungurana ariko umuzi niwe dukeneye kugira ngo twame dushinze amacumu yacu mu mashinga. Ego urakoze cyane kwinyigisho duhaye no kwizisobanuro zihagije imitima yacu uduhaye. Hama uyu munsi mwivyo watudondaguriye ndazi hari ikintu kimwe uba wasize ku mutima ukavuga uti reka uyu munsi nitwaze kano kantu nzi kubateramisha haziko. Aha turi haziko nizeye ko tushaka kujya mu bunyeni nko ntirasha. Nizere ko wowe uraduteramisha n'ubu cyo waduteguriye ukatubwira. Ego murakoze. Ego. Uyu munsi tugire duteramire ku mugani w'umugabo w'imburamutima. Harabaye ntihakabe hapfimbwa akiri umwami n'abagabo. Aho hambere mwumva mutabonye habaye umugabo n'umugore bakagira abana babiri hanyuma muri ico gihugu babamwo haratera amapfa inzara iraba nyinshi eka ikigoyi kimwe gihekura abavyeyi n'ibibondo kiramikara muri ico gihugu niko wa mugabo yigira inama ati burya ibi bibondo nivyo bindiye iyo abandi umwe sinabura icorikesha haheze igihe wa mugabo ariyumvira neza arateka umutwe ekurasha hanyuma agira ati jewe rero reka nigira inama y'ingene ibi bibondo vyomva inyuma kugira ngo nze narondera utwo mfungura jenyene nakare inzara izuri inzara. Umunsi umwe abwira ibibondo vyiwe umuhungu mukuru ndetse n'umukobwa ati ibibondo vyanje nimuze tujane muri irya shamba kugira ngo tuje guhumbira ibirembezo. Ngabo baragiye barahitanye umuhoro barinjira muri rya shamba hanyuma wa mugabo abwira ibibondo vyiwe ati bana banje sigara hano ndabahamagara kugira ngo muze mutore ivyo nahumbiye. Nuko arinjiye aragenda yari yitwaje ibiheko bitandatu agenda arashinga kimwe kimwe agira ati abahamagara ngo da urabishura uti ndaje. Nuko wa mugabo agenda arashinga vya biheko vyose bitandatu ageze imbere acarabandanya arasohoka rya shamba asohokera imbere nimuhira vya bibondo bitangure guhamagara biti da vya biheko bikishura ndaje vya bibondo bikarindira yuko se ashika bikabura. Niko uwo muhungu mukuru yaciye abarira mushikiwe ati we sigara hano hanyuma nje imbere ze ndahamagara numvire uwo bari ko aritaba. Nuko wa muhungu arinjira rya shamba agenda buke buke wa mushikiwe agahamagara ati da vya biheko
icashitse ko kikishura ati ndaje ndaje. Wa muhungu akagenda akirandura ico citavye, gushika byose birahera. Batangura kugira ubwoba bibaza igituma atari se ariko aritaba, ahubwo vyari ivyo biheko. Niko kwiyumvira cane, hanyuma baraheza baramenya yuko ari se agiye arabatega iyo mitego kugira ngo aronke ingene agenda ntabe agisubira kubabona. Haheze umwanya barabandanya, bashitse imbere bubukira ku rugo rw'igisizi imwe. Urwo rugo rwari rwuzuyemwo inka, eka zari nyinshi. Nuko bararamutsa barinjira. Ca gisizi imwe naco cari ciragiriye inka. Ba bana binjiye basanga amata aho yari ateretse, barakira baranywa, eka barahaga. Haheze umwanya niho babona urusenge, barurira hanyuma biyicarirayo. Hageze ku mugoroba ca gisizi imwe kirataha kiti hahaha, hano hantu ndumva hamota ubuntu. Babana baragira akoba ariko bari hejuru. Hanyuma ca gisizi imwe ngico kirabanje gusimbira guhaza, ubona ko cari gifise inka nyinshi. Haheze akanya vya bibondo biriryamira, eka naco kiraryama. Bukeye ca gisizi imwe gisubira guturutsa inka, kiraja kuragira, hanyuma vya bibondo bisigaraho. Birasubira birakira amata birinywera. Ariko ku ruhande hari hibereye ishoka, eka n'umunana munini. Biravyakira, nuko ca gisizi imwe gitashe, magingo kiriho kirarondera mu nzu kirabe aboba bari ngaho indani, kuko cari cabiketse. Bakira yashoka na ryabuye barayitera, bagiteye kirapfa. Cirukira ku mugezi aho caja kuvoma amazi, hanyuma gisabirayo, kiba kirapfuye. Haheze umwanya vya bibondo bibona guca bifata ubwo buraro bwose bw'inka ndetse n'ubwo rugo vyiberaho. Birabandanya biba ngaho, hanyuma umuganwa wako karere araza, abona wa mwigeme musaza we yakubitiye kurondera udukwi, agira ati nakubonye, niwe narindondera, hanyuma tuje kwibanira. Wa mukobwa agira ati jewe ntushobora kuntwara ngo nkure hano, nibanira ngaha na musazanje, kandi niwe mukuru, niwe ngenga, eka ngira ku mategeko yiwe yose. Wa muganwa aramwinginga ati jewe umugore wanje yarapfuye, yasigiye umukobwa umwe, none nuzufashe kumurera. Wa mukobwa aranana, hanyuma wa muganwa agira ati none uwo musaza wari hehe? Wa mukobwa aramubarira yakubitiye aho hirya mu ishamba kugira ngo azane udukwi dukoresha mu ijoro. Nivyatevye, wa musaza wa mukobwa yaciye ashika, hanyuma ahasanga uwo muganwa aramwitura ikibazo yarafise, hanyuma aramwemerera, eka aratanga inkwano. Wa mukobwa aramusimbana, ariko wa muhungu acabanza amubarira ati jewe burya nanje sinosigara je nyene muri aka gahinga kanyaga nande, banza umbarire uko nanje noce ndabigenza, kandi sishaka kuva hano. Wa muganwa ati rira hanyuma uhogore, ariko inyishu yo wamaze kuyironka. Burya nanje mfise umwana w'umukobwa nasigiwe n'umugore wanje, kandi mwoberana.
niko wa muhungu yaca abarira wa muganwa ati banza umumpe imbere yuko utwara mushikanje hanyuma meze ndamuguhe. Haheze akanya wa muganwa aba yasimbanye wa mukobwa wiwe, eka nawe nyine aramushingira uwo mukobwa, baheza barabana. Haheze igihe eka ingo zabo babiri, umuganwa ndetse na wa muhungu, ziraba umunoni, riba ipfundo ridacika. Mbere wa muganwa aca yongera agira umutware wa musore, kuko yaramaze kumira akabuye k'abagabo. Haraciye imyaka n'iyindi, eka iminsi iragenda, ijoro n'umutaga, niho umugabo ari we se wa muhungu na wa mukobwa yomoka muhira, hanyuma aragenda gutembera, eka arayerera, hanyuma umunsi umwe yubukira ku rugo rwa wa muhungu wiwe atazi yuko ari umuhungu wiwe. Niko kuza yandara agira ati murantabara murantabara, je ndashonje, ikigoyi kigere kinkure kw'isi. Niko wa mutware ari we wa muhungu wiwe atazi yatuma abarinzi biwe gena mumunzanire uwo muntu avugira hiyo kw'irembo. Bamushikanye arabaza ati mufise ikibazo nyabaki? Nawe aramubarira jewe inzara igira inkure kw'isi. Ariko imbere yaho yarabanjije aramubaza neza uwo ari we, hanyuma wa muhungu arumva yuko ari se wiwe. Wa muhungu yibuka ikibise yabakoreye mu kubata mu ishamba, niko kubarira inshoreke ziwe ati genda mumutegurire ibyo afungura, mwongere mumuhe ibirimwo umunyu mwinshi kugira ngo aze kumva inyota. Niyumva inyota naho muramutwara muri ka kabande katavomamwo, ka kandi ca gisizi casabiramwo, nawe nyene asabireyo. Babigenza gutyo, hanyuma barasimbira kumuzanira utwo afungura, ndetse atangura gusaba amazi agira ati nimumpa amazi kuko inyota igira inyice. Bacamwereka aho aja kuyanywa, eka ashitseyo wa munana nawe umusabirako araturika, eka abarapfuye. Haheze iminsi haza umugore nawe ari we nyina wiwe, eka nawe nyene ntiyari akimwibuka kuko we bari bamusize muhira igihe bazimirira muri rya shamba. Eka wa muvyeyi nawe agira kwa kundi aza asaba ibyo kurya, eka ikigoyi cagire kimukure kw'isi. Nuko wa mutware ari we nyina, ari we wa muhungu w'uwo mugore, abarira za nshoreke nyene ati gena mumuzanire ibifungurwa bimeze neza aheza afungure, niyasaba icanywa muramuzanira amata asozeshe. Ngabo baragiye baramuhaye ibyo afungura ndetse bamuhaye n'amata, hanyuma umuvyeyi asubira ibuntu aramera neza. Haheze iminsi wa muhungu bamaze kwidondorana na wa nyina wiwe, baramenyana, eka umunezero bamwishi, yongera atumako wa mushikiwe yararongorewe ibuganwa, eka baraza bongera bategura umunsi mukuru wo kugira ngo baryoherwe. Imiryango iramenyana, wa muvyeyi bamugira ati wewe uzoba hano nk'umugabekazi, hanyuma wongere ufatwe neza kuko we wari umuvyeyi, ntiwamenye ivyadushikiye ahubwo ni Imana iduhuje. Sije no hohera uwo mugabo yanse kuronderera ibibondo vyiwe, akikunda kugira ngo aje kwironderera, ariko bikarangira aburiyemwo n'ubuzima.
urakoze ku mugani mwiza uduhaye. nashaka kubaza ikigoyi ico arico umuco. Kindi kibazo? Nta kindi kibazo? Ego. umuco twese je namvise ngo inzara izura inzara shaka izura inzara. Nta kindi kibazo? Okay, mutama bakubajije ikigoyi, bakubajije inzara izurwa inzara, bakubajije igiheko, bakubajije igisizimwe. Mutama akanyana kiwawe nayo umwanya nayo ijambo rarifise. Murakoze cyane gusubira kuntiza kano kanya kugira ngo shikirize akari ku mutima kaza gakengura ibibazo nabajijwe. Hanyuma mpereye kucoroshe cyane twese twomenya kandi benshi tuzi bamwe bamwe. Icambere na mbere murazi yuko mu rurimi rw'ikirundi haraba ico bita ivyitiranwa. Ivyitiranwa ni ijambo rishobora gusubirira mu kibanza cirindi. Rero ikigoyi nico kimwe n'inzara, ariko aho hambere ikigoyi iyo bavuze yuko hateye ikigoyi co carashobora gutuma n'abantu bahunga bagahungira ku yindi mitumba canke mu yandi amahanga kugira ngo baje kurondera ico rikesha. Ikigoyi rero twobigeranya n'inzara, ariko ikigoyi co kenshi kirica kuko inzara irashobora kumara umwanya muto ntigende iguhitanye. Hanyuma mwavuze igisizimwe ndetse n'igiheko. Igisizimwe aho hambere ryari ijambo rikunda kugereranywa nk'ikintu giteye ubwoba. Akenshi ibibondo barabiyagira ibisizimwe kugira ngo birinde kugenda ijoro, kuko bavuga yuko ibisizimwe bigenda ijoro hanyuma bigahitana abantu. Rero ibisizimwe bakigiranya nk'igikoko, igikoko gikaze cyane ku buryo kugira cicwe kuko cabangamira abantu cyane. Rero igisizimwe bakigiranya nk'ico gikoko, ariko bakavuga yuko kimeze nk'umuntu, ariko kwari kugira ngo bagereranye bongere bigisha ibibondo cyane cyane kutiyerereza canke kudataha mu ijoro, kuko aho hambere avuga yuko iyo izuba rirenze no mwana cyane cyane w'umukobwa yaba yamaze gushika mu rugo kugira ngo yegere abavyeyi. Hanyuma igiheko naco no muri ibi bihe kiravugwa cyane cyane mu bintu vy'amarozi, kuko mu Kirundi hariho abarozi, abapfumu, abanyamageza n'abandi bifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara, nubwo ubu babihinduye bakaba abicanyi. Aho hambere bari abantu bemewe cyane mu gihugu kuko barafasha haba kuvura canke kurogora, bakongera bagapfumura, ndetse hakaba no mu bijanye n'imvura abo bita abavurati, ari imvura igirigwe bakayirenza kugira ngo ntiyonone ibintu kanaka. Rero ku biheko, ibiheko twavuga yuko bwari ubuhinga bifashisha cyane cyane, twavyita nk'ibirozi ubu, n'amareba, amageza, mu rurimi rw'igifaransa byita maji. Burya maji si ikintu ciza, ni ikintu ushobora gukoresha kugira ngo gisubirire umwanya w'umuntu yari gukora, hanyuma kigakora ivyo wagitumye. Ahanini rero gisigura uko haro n'abakunze mu mirima y'imiceri gutegayo ibintu ugasanga yaragiteze kikaguma kimera nk'ikivuga nk'umudiho kanaka kugira ngo cirukane inyoni, ivyo bita ibikanganyoni. Bifitaniye isano nk'ivyo. Sinzi ikindi bari babajije. Ikindi bavuze inzara izura inzara izura inzara. Bagiranya yuko inzara kera iteye umuntu yarafata imiramba akaguma ajya kurondeza gushikaho ibirenge bishuha, inzara zigacomoka ziva ku mubiri. Aho rero bavuga yuko ari inzara izura inzara, kuko baba babuze aho baronderera gushikaho biha imirambi, imitumba, imyonga, bagenda kurondera gushikaho bavuga bati ni inzara izura inzara. Ego ahanini nivyo nogerageza gusigura. Murumva yuko ikirundi cacu gifise
inyubako nini cyane n'isiguro nini. hari abo babazinzwe bakavuga ati ibi bintu tugiye none uyu mugani usigura iki udufasha iki mu buzima bwacu tubayemwo waje kugira ngo udufashe iki Nijambo ry'Imana kenshi no nakunda kuvuga ngo nta kazi rubusa je ndazi yuko n'umugani ko ari nzu wuzana ufise ikintu uza kuduhindura ko canke uza kutwigisha. Inyigisho ziri muri uno mugani nyinshi twazumvise, ariko icambere na mbere mwumvise n'ijambo ry'umutwe yuko ari umugabo w'imburamutima. Ngira mucumva iryo jambo mwijijanije imitima mwiyumvira ivyo muhava mwumvamwo, ariko mu nyuma mwashize amakenga kuri kino kiyago. Rero murumva yuko uwo mugabo w'imburamutima yakoze amarorerwa, eka arihekura kuko yahenze ibibondo vyiwe abita muri iryo shamba. Kumbure iryo shamba bari gushobora no guhuriramwo n'ibikoko kanaka, hanyuma bikarisura ivyo bibondo, hanyuma agasigara ngira aronsa ayo mahoro yipfuza. Kuko murumva yuko umugabo yari afise ukwigunga canke gushaka kwikwegera ko wenyene. Ico navuga nuko inyigisho twokuramwo, uwo mugabo kumbure yari kugenda kwiga ingene ivyo bibondo ndetse no mufasha wiwe bimufasha kuva muri ubwo bukene barimo canke iyo nzara ico kigoye cari giteye igihugu, kugira ngo barondere aho boronderera amasumiro ari kujimanamba bakajimanamba kugira ngo aze arondere ikiza gutunga umuryango. Ariko urumva we ko yiyumviriye aho amaso yiwe yagera, novuga yuko yagera hafi ndetse n'ivyumviro vyiwe. Ariko murumva yuko ikibi yakoze mu nyuma nawe yaje kucishura. Rero imisi yose twahame tubaza umutima mu byo dushaka gukora byose, ahanini ingingo tuba dushaka gufata turabe yuko yorohereza abo twirigwana, abo twigana, abo tuvukana, abavyeyi ndetse n'abandi. Kuko gukora ikintu wikwegera ko wenyene canke ukeneye inyungu wenyene nta bigushikana uretse kuza kwicuza mu nyuma, hanyuma ugaheza ukihekura ndetse bikagushikana no kwikura ubuzima canke kwiyaka ubuzima. Rero dutahure ingendo nziza y'ivyo bibondo, ariko twongera tunegura kandi ingendo y'umuhungu w'uwo mugabo yaje mu nyuma kwihorana nta bigeza abantu, kuko ngo ihori yamaze umuryango yongera yica ako itokwishe. Urumva uwo muhungu ko yaje kwihora se wiwe, kandi ivyo navyo ntivyari kumubera byiza, ahubwo yari kumwereka yuko we atameze nkawe, maze uwo mugabo agasaba ikigongwe abonye inyifato yari kwerekwa n'uwo muhungu wiwe. Ariko mu nyuma murumva yuko yashimye kubandanya ubuzima ari kumwe na nyina wiwe. Nivyo ni vyiza, ariko tumenye kubana n'abantu bose tutarinze kuraba uwo nuriya canke ikina kiriya. Rero uwo mugano heze twigishe ukubana neza, ukubaha ndetse no kwiyumvira cyane byo dushikana ku iterambere kanaka, ndetse n'urukundo bikongera bikasasagaza amahoro. Ego ahanini novuga ivyo rero murakoze. Ego nawe urakoze cyane. Ego